ngo ajya gutera ivi abenshi bavyibaza yuko ari igikundiro mugabo ni igitugu umukobwa aba yashize ku muhungu ati ndakwinginze kugira wemeze abantu ko by'ukuri wampfiriye ujye unterera ivi mu bantu nico gihe ryavi waheruka baragutereye ahubwo bagukubita inkoni kubera ntuba warashoboye kugenda wubaha ivyo mwavuganye rirya vi rero bagukubitiye urashobora gukubitirwa ivi ku kibuga c'indege canke mu kibano muri sare muga nawe mu nzu ugiye kubamwo ugiye kurongorwamwo wa mukobwa we ukazokwama uyiririramwo ufukamye wenyene swati ufukamiye umugabo agukubita ufukamye nawe warigeze gutererwa ivi ahantu heza ariko je ndababwiye ugomba kwiyubaha kugumira muri muntu uyukuri uri umukobwa garagaza ko ushoboye nibamara kugaragaza ko ushoboye umuhungu akagusangana ikintu akakubona n'ikintu nico gihe naho yoba ari umuhungu w'amanyama arumva ati hamwe uyu musheri wanje no mutakaza nta wundi noronka bica bigaruka kuri vya bindi uco urabuti hamwe notakaza uyu deja naramuzimvye canke twaraguze kuko narababwiye mu rukundo hama habaho kuzimba no kuzimbwa utazimvye barakuzimba. Murakoze cyane bwana Fukasi. Ni ikihe kintu umukobwa yokora mu rugo azojamwo kugira ngo umugabo ntazamufate nabi ntazamusuzugure kugira ngo umukobwa azoze mu rugo yaje yiteguye neza? Ni nk'ikihe kintu yokora umugabo kugira ngo ntazoze asuzugure mu rugo rwiwe abana n'umugabo? Murakoze cyane. Igihe cyose ubayeho utunzwe n'imfashanyo, igihe cyose ubayeho usabiriza, igihe cyose misi yose ubayeho uramirije ubuzima bw'iwawe ku wundi muntu, uzokwama wafashwe nabi naho utobura umukobwa naho ubura umuhungu birakubako. Namukije Fukasi nshimira Imana. Natwe turabaramukije. Amatwe twashaka ikiganiro tugira dukore cy'ingo n'imiryango. Ni gute iyo umuhungu n'umukobwa iyo bari mu rukundo usanga umukobwa ari hejuru y'umuhungu? Ibyo rero tukabivuga twisunze ukuntu umukobwa yasabye ikintu umuhungu akeshi arakironka, ariko umuhungu ibyo asabye si keshi abironka. Murakoze kutubaza ikibazo. Mutubajije muti mu ngo n'imiryango niho tugomba dukore. Yego. Ni gute umuhungu n'umukobwa iyo bakundanye uzosanga keshi umukobwa ari hejuru y'umuhungu? Bona cane cane aho mubibonera aho umukobwa asaba ikintu cyose akakironka, uko mugombye kutubaza. Yego. Murakoze cyane. Ibyo ntakubidehako iyo umuntu agiye mu rukundo biragaragara yuko umuhungu niwe abanza agashima umukobwa. Nama nabibabwiye, hariho gushima umuntu hama ukongera ukamukunda. Rero iyo umukobwa w'umuhungu wamushimye bisaba yuko ugenda ukabimubwira akabyumviriza, hama nawe akaraba agashima yuko mwogiranira ikiganiro. Icyo kiganiro mwarakigiraniye rero niho havamwo ugukundana. Ushobora rero gukunda umuntu bivanye n'ukuntu wewe ukibimwumvisha nawe aciteza inyoni. Bigaragara rero yuko ashobora kugusaba ikintu cyose yipfuje. Ni ukuvuga yuko wewe uri umuhungu, urukundo ruba rwarakwinjiye kuva kera, biba ngombwa ko ukora ibyo ari byo byose bishoboka kugira ngo ureke ipere umwanya wo gukundwa. Uwo mukobwa nawe niwo mwanya wiwe wo gutoneshwa, agasaba amananiza, umuhungu nawe akagerageza kuyakora. Rero aho bigaragara yuko umukobwa yagiye hejuru
nuko wewe ico kintu ashobora kukigusaba swate agomba kukunaniza canke agomba kuraba yuko vy'ukuri arivyo vyakuzanye, ari naho uca ugaruka kubona yuko abakobwa nabo baca bazibirira ahakurikira. Umuhungu iyo agiye gusaba ibi na biriya, umukobwa aca avuga ati kumbe nivyo vyakuzanye. Rero bimaze kugaragara yuko umuhungu ako atakaza uwo mukobwa yakunze, vyoba vyiza acishije bugufi kugira ngo ibintu ntibibe birebire. Naho rero uzoca ubona yuko umukobwa yiteza utunyoni, agasaba impuzu, agasaba ibirato, agasaba amananiza, akesha umuhungu arikokora, umuhungu yagiye mu rukundo ari muri mudu y'urukundo. Kuko nakubwiye ushima uba wamushimye, aha mukaraba uti mbe akora gute, yitwara gute, ukamutohoza. Kuko si vyiza kubana n'umuntu utagiye gutohoza, mbe avuka he, iwabo bameze gute, mbe hoho muhira uyu mukobwa arubaha canke imiterere yiwe niyahe. Nico mba ndiko ndavuga. Bigaragara rero yuko mwe mwagiye mu rukundo, umwe agasaba amananiza, umuhungu akayakora, yego ariko arayakora, wa mukobwa nawe arateba akabona yuko yakunzwe, ari nawe guca asaba aho hambere canke n'ubu ati urabanzuze bakubone muhira, ninagira ikibazo bamenye aho baronderera umwana wabo. Naho rero uca ugaruka kubona umengo umukobwa niwe ariko arategeka bakiri mu rukundo. Iyo muri mu rukundo rero akenshi inkoni yo kuyobora ibifise umukobwa. Umukobwa niwe ashobora kukubwira ati nibigende uku, nibigende na kuriya. Ego umuhungu azoyobora igihe yamaze gusigurira neza urukundo umukobwa. Umukobwa rero igihe urukundo rwamwinjiye, arashobora kuba nawe nyene azosubira kuvuga ati uruhigi rugahindukira, wa muhungu agaca yirabika. Ubu biriko biraba, yirabitse umukobwa akaraba ati mbe runo rukundo rwanyinjiyemwo gute. Kuko abahungu bameze ukuntu, barashaka kubikwinjizamwo bikarangira yuko wewe urukundo rukugiyemwo uri umukobwa, hama bakazobiheba igihe bagusuzuguye. Kuko umukobwa urashaka kumukunda bikarangira umubonyemwo amakosa. Ayo makosa rero yamubonyemwo urashaka guca umuheba, nawe yari yaza yagukunze, yaragukunze, n'uwo mwanya nyene wewe umuhungu acarotira, bikagaragara yuko umukobwa nawe yari yinjiye muri mudu y'urukundo. Urwo rukundo nabwo rukagaruka ariko yirukangisha kuri wa muhungu, kumbe ntamenye ko wa muhungu nawe yamusuzuguye. Cyangwa ugasanga umukobwa ntiyashoboye kurokariza neza amenye ni igiki kizanye uyu muhungu. Kuko umuhungu arashobora kuba azanywe n'udutima twishi, ashobora kuba aje vya bindi ugasangana umuhungu yirira abana, aziriye kurya umwana, we wa mukobwa akagwita urukundo akihambira, muga bikarangira rutari urukundo, ahubwo kwari kuribwa. Rero birashika rero wa muhungu ashitse ku ntego agaca asokora. Umuhungu rero mw'ico gihe niwe aca garuka gusubira kuba hejuru mu rukundo ku mukobwa, kuko umukobwa wewe aba yibaza yuko vy'ukuri aba agomba kundwe, muga bikarangira asanze bitari vyo. Naho rero benshi mu bibaza yuko umukobwa mu ntango uzosanga umukobwa ari hejuru mu rukundo, hanyuma umuhungu nawe ari hasi. Kuko harya umusavyi yama yicisha bugufi. Ari hano niho nabonye bati nimbuze hari umuntu wa mbere yitonda, ni umuntu agiye gusaba ideni mw'ibotike. Yego arashaka kubwira abantu ngo je sinihuta, washanga ngo nibabanze bavuge ngo je sinihuta. Akenshi urya muntu abaje gusaba ideni. Niyo uri mu rukundo rero washimye umukobwa canke wamukunze, ugenda witonze, akubwira ati genda ukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi, utegerezwa kubikora
mu ntumbero yuko atabona yuko nawe wananiwe kare, Ego. ukaboneka yuko uri umuhungu w'ijunja n'ijambo, ukihagararako mbere ebana ukadandaza n'impene canke n'inkoko kugira ngo ushimishe uriya. Abenshi bashobora no gusanga yemeye no kuja gusororera umukobwa mu kabare, akagenda yariye ibiharage, nawe umukobwa akamugurira inkoko, mu ntumbero yo kugira urwo rukundo n'imiburiburi arucikane, yego yumve nawe akunzwe. Ushobora gusanga ari mbere yanamukunze vya seriye, cyangwa ugasanga nawe nyene ni umuci w'ikiraka. Mu rukundo rero hama harimo ibintu by'amayobera, aho umusanga yari hejuru ari wategeka, ukazosanga si wagitegeka igihe bamaze kugera mu rugo. Bageze mu rugo rero akenshi bica bigaragara yuko wa muhungu yari yaje yambaye urusato rw'intama, kumbe ari ingwe. Ivyo vyama bigaragara mu ngo, usanga umwe yambaye bene uko kuntu. Murakoze cyane umuco mutuhaye. None ni gute umugore uzosanga rimwe na rimwe mu rugo abayeho nabi ashobora no gutandukana kandi kare ariwe yari hejuru umva ku mugabo? Murakoze cyane. Ati ni igiki gituma umugore ashobora kubaho nabi mu rugo mu gihe ariwe yari hejuru? Ico kibazo rero reka tubeshure. Ni ukuvuga yuko buriya hariho kwiyimbira icobo. Aho hambere vyagaragara yuko habaho ivyo kurya insake, kuzana inkwano, uruvugano, niho wahora ubona aho hambere n'iyo minsi iheze, kubera yuko umukobwa yaba yarananije umuhungu bagikundana. Umuhungu nawe yategeza kuvuga ati uyu muntu naho ariko arananiza, reka nemere ncumukurike nkore bino bintu byose, ariko mugabo nanje azobiriha kw'incuro n'incuro. Ni kaya kantu wahora ubona mu mitumba canke mw'iyo minsi iheze, ubu ntibikiba cane. Umukwe iyo bamutumiye ku rubanza yihagararako, akagenda ahantu akavyimbavyimba, wibaza ati mbe urya we ngaha ninde? Bakavuga ngo uriya n'umukwe. Ako kantu kubera yuko ubu imico igenda irahinduka, ntikakiriho cane, muga mu mitumba karacabaho, aho umuntu agenda akavyimbavyimba kwa sebukwe, akoberwa yuko nivyo nawe nyene ariko ararondera ku bukwe iwiwe atavyo afise. Rero harya ari ikintu ugomba kuja kukironkera ahandi, nawe iwawe ataco ufise. Naho rero vyatuma umugore amaze gushika mu rugo, akesha beca agomba gufatwa nabi, kuko ntaba yarateguye birya byose yasesaguje uriya muhungu bagikundanye. Harageraho igihe umugabo avyicuza, akabona yuko vy'ukuri yaratakaje uburyo kugira gushikire. Kumbe nawe bimwe wamwemerera yuko uzoba umeze uku, uzokora uku, agasanga ntavyo ushoboye, sikuri. Mw'ico gihe rero niho rero umuntu w'umugore acabaho nabi, kubera ko hari ivyo yemeye ntashoboye kubishitsa. Rero igihe mwasezeranye n'umuntu ukavuga uti jewe gira iki n'iki n'iki kugira dukundane, ico ukagikora. Nakivuze mu gice ca mbere ni ukuvuga ico kintu wakoze, umuhungu ntabahaye agikorera ubusa. Uraraba neza uri umukobwa, mbe bino bintu ko mpaye ndabisaba, ngomba kuja kubaka canke ngomba gusesaguza uyu muhungu cence nigira? Igihe usesaguje umuhungu bikarangira mubanye, uwo muhungu azokwerekana ati ubutunzi bwose nabukumariyeko. Atariko rabo no musi tubayeho nabi kubera wewe. Ivyo birashobora gutuma wa muhungu araba ati none ko jewe uyu mukobwa yananije, nkamukwa amamiliyoni n'amamiliyoni, nkamwambika ibi n'ibi n'ibi, nkemera nkamutwara, hama tukaba tubayeho nabi uko. Naka twari dusangiye ubuzima,
ntibamunanije kugera hino, buno buryo yabukoresheje iki? Ikumbure nanje nari kuba nakoze iki? Wa mukobwa rero aca atangura kuronka ingorane mu rugo arimwo bivanye n'ubukene yateje umusore bakiri mu rukundo. Naho rero kubera ko wa muhungu yahora afukama akaguterera ivi, yagerageza uburyo bugira gutsindira guha ibyo wipfuza. Yego, naho nyene rero mva rirya vi umuhungu aba yagutereye mu bantu rimwe na rimwe bigaragara nko gusuzugurirwa mu bantu, kuko ajya gutera ivi abenshi bavyibaza yuko ari igikundiro, mugabo ni igitugu umukobwa aba yashize ku muhungu ati ndakwinginze kugira wemeze abantu ko by'ukuri wampfiriye, ujye unterera ivi mu bantu. Rya vi rero wamuterera rw'icubahiro yereka mu muryango ati umuryango w'umukobwa urabona ati by'ukuri turafise umukobwa w'igikundiro. Ico gikundiro rero uraba umukobwa ukigumane, mugani wagenda ugaca ushika ucanganya ibintu ukarenga umugabo ntubahe. Hariho ico abantu bibaza ngo kurenga urugo ngo ni ukurenga ngo kuja gusambana. Hariho kurenga no ku vyo muba mwaravuganye umuhungu n'umugabo, umwe akarenga ku vyo bavuganye ngo kwisezerano baba barahaye. Mw'ico gihe ndavyita ko ari nko kurenga amasezerano y'urugo bahaye. Mw'ico gihe rya vi waheruka baragutereye ahubwo bagukubita inkoni kubera ntuba warashoboye kugenda wubaha ivyo mwavuganye. Rirya vi rero bagukubitiye urashobora gukubitirwa ivi ku kibuga c'indege canke mu kibano muri sare, muga nawe mu nzu ugiye kubamwo ugiye kurongorwamwo wa mukobwa we ukazokwama uyiririramwo ufukamye wenyene. Swati ufukamiye umugabo agukubita ufukamye, nawe warigeze gutererwa ivi ahantu heza. Rero ntusye bwose uri umukobwa ngo bigiye ngo kukoroha ngo ko yantereye ivi ngo ntazonkubita ngo ntibizogenda. Uraraba ayo mananiza wasavye nawe uzonanizwa ugeze imbere. Mugamaye rega umwe ano kugacamwo, kuko hari igihe birangira nawe ukubiswe atavi bagutereye uri hano ati wopfa uzokubitwa nawe wari waramweretse yuko uri hejuru ugapfa umukoroka kujya kwivukira koroka yahora hejuru. Umuntu agasubira agakoroka mugana we yari yerekanye ububasha afise. Aho ndiko ndavuga ku mukobwa bicuvuze yuko ushaka gusanga mu rugo abayeho nabi kandi kare ari we yahora atererwa ivi abantu bamwiruka ko ari gitangaza. Ico gihe birashobora kurangira rero bigenze uko nturondere rero igituma umuntu ashobora kubaho ababaye. Ni muri byo bwa buryo wewe wishira hejuru ukiri inkumi aho ngo bakwirukira nawe ukabona ati uyu ego ndamwemeye reka ndamuhane ndamugurisha ya Android ndamugurisha iPhone ndamugurisha, ariko iyo iPhone bakuguriye uno munsi kubera uri hejuru birarangira bahejeje kugushira mu rugo kubera wewe nawe ukazoyishura canke hari n'abashika mu rugo hage hageze kwishura amadeni umugabo agacavuga ati zana iyo telefone zana ako kantu tukadandana narakuguriye umuduga ukiri inkumi nituguma dupanze zana ndawudandaza ukazoshiduka vya bintu umukobwa yahora afise akiri muri fiançailles ntavyagifise kubera yuko wahora yiyamamaza yaramaze gutsinda amatora. Iyo umuntu yatsinze amatora biragoye kugenda kumubaza ngo bimwe wemera ngo biri hehe, abafise ikindi gihagararo na garde yiwe imucunze. Rero iyo umugabo yahora yiyamamaza ku mukobwa bikarangira atsinze akamutwara, abamaze kuronka garde yo gufata ingingo mu rugo kuko uri umukobwa naho ubukija akanatsinda kenshi uba wamaze no kuva ku isoko wataye garage. Rero uca ugerageza kwitonda kugira ngo ingorane ivyo uburyo wasahuye mu rugo uwo musore ubugumane, kuko buteje imbere zogaruka yuko ufashwe nabi. Niyo nyishu noshobora kuguha
kw'ico kibazo. kuri ikibazo ndakubajije bigaragara yuko umukobwa agerageze kwitwara buke buke umva ntasaba ibintu byinshi umusore baba bari mu rukundo. Muri rusange naho yobisaba agende kuri ritime isanzwe, mugabo naho abigize naho akasaba kuri ritime nini, amenye ko ari ca gisabisho bavuga ati ncumura mbitse ncumura n'ibigirankana. Umenye ko ushobora kuzobiriha amarira canke ukabaho nabi, kuko urashobora kuba atona gufata nabi mugugo azosanga za nzahabu wiyambika ku ntoke zake niko gatahe yari afise. Uwo muhungu kubera yagukunze akemera agahombesha ibyo afise kugira gutahire, naho nyene uzoca ugaruka kubona yuko yiteje ubukene ubwiwe nawo umusheri wiwe biba ari umuntu ataca bibona ko birebire. Ushobora gusanga ubayeho nabi mu bw'ubuzima, apana kuba ubayeho nabi kubw'umugabo agufata nabi, kuko hariho kubaho nabi mu rugo umugabo akaba atunze ibirara hanze n'ibirara mu nzu, mugabo mu rugo ukahaba utuntuye, nkavyita kubaho nabi. Nuho kubaho nabi umugabo mwirirwa mucana igipande atangorane mudashwana, mugabo bwa buzima kare yaza kukoresha afise imodoka utazi yabyo bikura. Yego nawe kubera yari yagukunze uramunanije, wemeye yuko ya modoka yidandaza, mwemeye yuko adandaza agatongo kubera abahungu bose ntibiyumvira co kimwe, aravuga ati n'umukobwa reka ndandaza ibi ndamutahire. Rero agashobora kuzosanga no mu rugo murabanye neza ntaguturubitse, muga kare waruzi ko ugiye ku muhungu w'umubosi umwe wasaba, mugabo bikarangira muguye mu bukene. Wamubaza ati bya bindi vyagenze gute, warya amahera naguha uraciye mbahombesha mwimagaze nari mfise aha ndandaza niyi. Naho rero uzoca ugaruka gusanga mubayeho nabi mukamwumvikana. Kubaho nabi mu rugo inshuro nyinshi murabaho nabi kandi mukundanye, mugabo n'umugore nta vy'igisheri vyo mukenye kibaho, mugabo mukabana mugabo n'umugore mukaba mu buzima mutari mwiteguriye. Donc novuga mu buzima bw'ubuhombe, niko nogikusigurira. Murakoze cyane bwana Focus. Ni ikihe kintu umukobwa yokora mu rugo azojamo kugira ngo umugabo ntazamufate nabi, ntazamusuzugure, kugira ngo umukobwa azoze mu rugo yaje yiteguye neza? Ni nk'ikihe kintu yokora umukobwa kugira ngo ntazoze asuzugure mu rugo rwiwe abana n'umugabo? Murakoze cyane. Mugize muti ni ikihe kintu umukobwa yokora akiri inkumi kugira ngo niyagenda kuba rwiwe umugabo ntazamusuzugure canke ntazamufate nabi? Murakoze cyane. Naho nyene hamwe ariko ndakubwira, igihe cose ubayeho utunzwe n'imfashanyo, igihe cose ubayeho usabiriza, igihe cose misi yose ubayeho uramirije ubuzima bw'iwawe ku wundi muntu, uzokwama wafashwe nabi. Naho utobura umukobwa naho ubura umuhungu birakubako. Ni ukuvuga ico nohanura nk'abakobwa, igihe umukobwa agomba kuzobaho abayeho mu buzima buhambaye buhanitse kandi afise ijunja n'ijambo n'igikundiro mu rugo, naho hantu umukobwa azobona ari inkumi kanatsinda akerekana ko ari umuntu muzima azi kurondera ubuzima. Nk'ubu umaze kuba ubona umukobwa azi kurondera amafaranga, nk'ubu umukobwa akaza kubaka urwiwe afise amamiliyoni kanaka kuri konte, afise amaparasera ahana hariya, afise inzu ahana hariya, afise ubutunzi bugaragara bw'iwiwe buri kuri konte iwiwe. Mw'ico gihe naho ubura umuhungu, si umuhungu ari we wese amutwera kugira amureshe, nta bintu vyo kumuhendesha biba bihari. Ego mu rukundo umuntu aratanga kugira ruryohe, rukamera nka kurya k'umupira, umupira uwuhereza uwuzi kuwukina n'uwuhereza uwutazi kuwukina. N'ico gihe rero ni wa mukobwa mukundanye azokubwira ati sheri uri hehe nze ndagufate ndagusohokane, nawe ejo ukamubwira ati sheri uri hehe nze ndagufate ndagusohokane, je ngomba ko tuganira ku kibazo kanaka. Aho mw'ico gihe muba mubayeho mu rukundo,
mwese muringaniye ko nta muntu azogomba hovyo mumaze no kubana mu rugo ngo kubera wa wundi kare nababwiye yuko umwe kare yari hasi yari umuhungu mugabo kubera amaze kugushikana mu rugo aca yiduza byanke bikunde mw'ico gihe rero igihe umukobwa yashoboye kurondera amafaranga yiwiwe ntushobora kumufata nabi mu bana kanatsinda uba wa murongo yamaze nk'imyaka 5 afise konte yiwiwe iriko amafaranga kujya kumuhunga rimwe na rimwe ushaka gusanga afise konte pana kurondera kwandikwa kuri konte y'umugabo uri umukobwa aho ko honyene n'agasuzuguro mbe kubera iki wewe utorondera umuhungu uvuga uti nawe ati cengoma ndaba umuhungu azoza tubane asabe kwandikwa n'abahungu naho apfuma yihangana asaba amakonte nico gihe Imana n'umugore afise uburyo afise yitunze adasabiriza mu rugo nico gihe bigaragara yuko umukunda hasi hejuru ukavuga uti ntegerezwa kubaha afere z'umugore z'umusheri wanje ejo avutse ko azogenda i Dubai ejo azogenda muri Kenya kurangura canke Dar es Salaam n'ubundi namureheje yamagenda kurya yicunga akiri inkumi n'ubundi azicunga ari umugore ivyo yashoboye ari inkumi nivyo munanira ari umugore aho nariko ngomba kuvuga kuri babandi barongora umuntu bagaca bagomba kuba abazamu b'igitsina c'uyundi muri business igihe warongoye umugore afise business umukobwa niyo abaye umugore arabandanya ayibandanije rero wewe uba waje mu rukundo ntuba waje gucungana n'ubiriwe no mu kumukunda umukunda neza kurya wamukunda afise akazi kiwe nimba kare harako yati turutse indegeshe urarindira indege iri mu kirere amarezo yagiye hano kubera telefone ari wayimuguriye kubera ikunda kuri yo ari byo nawe usanga uwo aba yararondeye uburyo uba wamukunze abofise abaje mu rugo abofise akesho uzoca unabibona abenshi bibaza ngo abakobwa ngo acabe ingare ari umukobwa afise umutima wo kubaka afise amafaranga arubaka yego la majorite y'abakobwa bamaze kuronka amafaranga akesho uzosanga ari ingare hajya nta muhemu yera baba bafise mutima mweranda nta aba yarabavuyemo nico kimwe hariho n'abahungu bafise amafaranga mutima mweranda yavuyemo yego hariho n'abapapa bafise amafaranga uhoraho bamaze kumuha agaciro kabusa rero hari abantu b'abapapa bafise amafaranga bayoboka uhoraho hariho abakobwa bafise amafaranga canke abamama bayoboka uhoraho bariho mw'ico gihe rero ni ugusenga Imana ugasaba ihishurirwa ukagenda buhoro buhoro rero naho umukobwa iyo ari mu rukundo afise uburyo yitunze adasabiriza nakubwije ukuri naho azoba ari mu rugo ntazofatwa nabi nimba umugabo ataguze izo samage canke iyo mikeke canke inyama aravuga ati sheri ndakumbuye inyama jewe naziguze ati sheri tugura iki apana kugomba kwama ngo mama umengo uriko uratoza amakori iyubake uri umukobwa muzima kuko kanatsinda uzorabe abakobwa mw'ishuri uzosanga baciye ubwenge aribo bambere mugabo kubera akantu karoyeho kumenga abakobwa bo kwama barasabiriza babayeho kubw'amahungu abakobwa umengo benshi bamaze kwishiramwo yuko ata muhungu umukobwa ntiyobaho ariko siko kimeze uzobibona mw'iki gihe abakobwa bamaze kubona iyo imbona kazoza y'u Burundi bwifashe buteye imbere uzosanga umukobwa ariko aranyonga imodoka aca amafaranga uzosanga ariko aramanika inzu aho hambere ngo yaciguma ipfa kubera imico n'imigenzo yariyo irimwo akantu ko gutera ubwoba abakobwa kugira ngo bame bacinyitswe naho azoba ari mu rugo ntashobore gukora kiriya comwinjiriza kugira gume ayobowe kuko nagomba nakubwire nimba kugira uyobora umuntu mirere na mirere umushiramwo ubwoba harya umuntu kugira umuntu waramusizemwo ubwoba bw'ikintu bituma ubwo bwoba wamusizemwo bumutera ubundi bwoba
bwo gukora kiriya. Umukobwa rero bari barabasizemwo ubwoba ati wubatse inzu ntishoboka, ugiye kuri vora ntibikunda. None ntubona muciye ko bariko barazinyonga, none inzu ntubona ko bariko barazubaka, hari akazi batariko barakora, indege niba ariko barazinyonga kandi zikagenda neza. Mugabo kubera ko umuco bari barasizemwo abantu cane cane igitsina gobwa babashizemwo ubwoba, nabwo ubwo bwoba buca bukora kubatera ubundi bwoba bwo gukora biriya. Ariko je ndababwiye ugomba kwiyubaha, kugumira muri muntu uyukuri uri umukobwa, garagaza ko ushoboye. Niwamara kugaragaza ko ushoboye, umuhungu akagusangana ikintu, akakubona n'ikintu, mw'ico gihe naho yoba ari umuhungu w'amanyama arumva ati hamwe uyu musheri wanje nomutakaza nta wundi noronka. Bica bigaruka kuri vya bindi uco uraba uti hamwe notakaza uyu deja naramuzimvye canke twaraguze, kuko narababwiye mu rukundo hama habaho kuzimba no kuzimbwa. Utazimvye barakuzimba. Ni gake mu rukundo canke mu rugo uzosanga abantu baraguze baringanije ibintu. Rero wewe ushoboye gusanga utomboye umukobwa azi kurondera, nawe ukaba uzi kurondera, aho muba mwaraguze. Igihe uzoba warazimbye naho mw'ico gihe ni wa mukobwa ushobora gusanga ataco ashoboye. Mw'ico gihe ataco ashoboye, ataco yinjiza mw'iyi generasiyo, mw'iyi mbono kazoza y'Uburundi bwifashe kandi buteye imbere, ataco winjiza uba woje kuba nk'inyondwi ku nka. Inyondwi ku nka izogumirako kugeza naho bayibaga, ya nyondwi ikaguma ikwega amaraso mu rusato, kumbe urusato riko ruruma, igaca nakarya ko gakwega amaraso kakumira mu rusato. Naho rero uzoca ugaruka gusanga iyo umugabo apfuye, yitavye Imana canke agwaye, habaye renkapasite yuko utaba gishobora kwinjiza uburyo ahora yinjiza mu rugo, umugore aciye abaho nka mayibobo. Nukwama mu rugo umuntu yipanze, umugabo yinjiza, umugore yinjiza, mukabera n'akarorero abana. N'urukundo mw'ico gihe uzosanga rwarasasagaye, Zoramba. ntawe n'umwe azofatwa nabi ngo ni kubera ngo uyu ndamuhibi. Wowe uri umugore wambara impuzu kubera umugabo ayiguze, unywa ifanta kubera umugabo ayikuguriye. Mw'ico gihe umugabo arakubona ati uyu naho nomufata nabi ntazoja. Bica bimera nka bimwe vy'abazungu, shiremwo politike ntoyi. Abazungu baba baramaze kubona bati iki gihugu gikoresha budget tugiha, mw'iki gihe naho twogisaba ibi kitacemeye tuzoca dufata ibihano. Mw'ico gihe rero umuntu yifitiye uburyo, nta buryo woshobora kumufatira ibihano mu rugo, aba afise konte yiwe iriko amahera, nawe ukaba ufise gwawe iriko amahera. Ca gihugu kivuga vy'ukuri cikukiye, kwikukira nyako no kugira uburyo ukajana n'iterambere, apana kuramiriza ngo urondere uburyo buvuye kwa naka. Naho umugabo muba mubana nakiguhe nka gift, apana kugwa guhereza ikintu umengo urasabirije. N'umugore naguha ikintu kivuye ku mutima, nawe uzi kurondera mu rugo, uvuga uti naho hoba ingorane uhoraho akadutandukanya kuko afise porogaramu yiwe, nobandanya mbayeho uyu atariho. Co kimwe n'umugore akavuga ati naje nobandanya mbayeho nkakena kimwe, nkapfuma nkene uwunyagaza, kubera yuko uwahora anyagaza Imana yoba imuhamagaye, canke ati habaye incapacité ntakinyagaza kubera ikibazo. Pana yuko vyose ubikenera ku muntu. Naho rero umwe ico umukobwa yoba aritegurira mu mbona ko zoza ya bwa Burundi bariko baduhimiriza, kumva yuko bijya wize canke bijya ubona abandi bakora, uri umukobwa wobikora ukumva ko woronka amahera, ukihagararako, apana kubaho ibibazo vyawe ubikemuza igitsina. Nabona kubwire ko ariho abakobwa
bashobora gutora bagira ikibazo c'amahera, ayo mafaranga aho gukemura ikibazo c'amafaranga ngo uje kuyarondera ukundi ukagikemuza iyindi ngorane, kuko urashobora kucuza kuyaca ukayaca mu bumaraya, bwa bumaraya ugasanga wanduye sida canke urwaye izindi ngorane. Umva uba wakemuje ikibazo ikindi kibazo, ugakemuza n'umunsi uremeye barakugurira, mugabo agiye baguteye sida, kare wari ufise ikibazo co kuryarako, aho gukemura ico kibazo ukaza kurondera amafaranga ukaza kuyigura, waciye ukemura ikibazo utanze umubiri wawe, wa mubiri nawe bawuteye ikindi kibazo. Umva rero kubaho mu rugo ubabaye kenshi tuba tubifisemwo uruhara, kuba tutitunganije kare. Nico nagomba nakubwire rero. Murakoze cane Bwana Focus. Yego. Ni igiki ikintu umugabo yokora bakubana n'umugore bakubahana mu gihe babana n'umugore mu rugo? Ikintu umugabo yokora babana n'umugore yego bakabana bubahana mu rugo, nk'iki umugabo yokora? no kuvuga ikintu umugabo yokora kugira babandanye babana bubahana n'umugore. Yego kuvuga ni muri bwa bumwe nyene, hajya mu kureshanya harabahamwo amarimite. Ni kimwe nakubwira, hajya iyo kiresha umuntu ikintu kugira mubaho mwubahana, umuntu akiri inkumi uramubwira uti ibyo ukunda nibyo wanga, mbere binabaye ngombwa wowe ukabishira ku gapapuro ukanonosora ibintu ingingo ngenderwako 3 canke 4, ati jewe ikibayeho ugakora iki cyo ukakora kiriya, ibi bintu bingahe cese nihangana canke ako byoba je nkoca nkoruko. No kuvuga nimwe nakubwira n'urukundo bisaba yuko umuntu mubika mu bwoba, ubwo bwoba umubitsemwo bugaca butuma bumutera ubwoba bwo kudakora kiriya. Naho rero uri umugabo rondera ikintu c'igitinyiro co gukora umugore azokubahira, akabona ati by'ukuri uyu niwe mugabo wanje, kandi je sinokora iki noba ndamubabaje. Naho rero umubikamwo ubwo bwoba nabwo bukazomuyobora bumutera ubundi bwoba bwo kugira nte kudakora ca kindi naho utazobuhari. Nakubwiye kugira uyobora umuntu neza ubuzira herezo, umutera ubwoba urabumushyiramwo ubwoba, ubwo bwoba nabwo buzoca butuma kumutera kudakora ca kindi. Rero n'umugore araguciramwo ubwoba, ubwo bwoba nawe uri umugabo mu rugo bugatuma bugutera ubundi bwoba bwo kudakora iki. Akarono kuguha akarono nk'aka gakurikira, nk'ubu uri ngaha mu muci ata muntu n'umwe mukundanye, uri umuhungu canke uri umukobwa, nta muntu n'umwe ubujijwe gusohokana nawe. Uri umuhungu urashaka gusohokana n'abamama, inkumi, abazungu, abera, abirabura, bose atangorane mukajana hariho hose, nta n'umwe akuzibira kuko nta muntu n'umwe arakubika mu bwoba. Ariko mugabo igihe urinze ugenda kubwira umukobwa uti dukundane, je numva wombera sheri wanje, kuko kwemera ko umuntu akwita sheri ni nko gutakaza ubwigenge. Uwo muntu akwise sheri araguha ako kana kaguhamagara amaze kugushiramwo ubwoba, agushizemwo ubwo bwoba rero ati ndagusabe je singenda ku urukundo rwihari, eja gufatanya ubundi ntibikunda. Aba yamaze kugushiramwo ubwoba butuma udasohokana n'abandi bakobwa. Naho uba muri kumwe bisaba ko wisobanura, sheri ndi kumwe n'abandi bantu ngaha turi mu munsi mukuru hanana, sinzi ko woza kugira agucungire hafi. Umva umwe guhaye ubusheri akiguha ubusheri bwa bwigenge bwagiye, ubwoba buciye bukwinjira bwo kubona wa wundi ahava babara ngo uriko uramuvanga. Ni ubwoba butera ubundi bwoba bwo kudakora kiriya. N'umukobwa nyene nuko igihe yakunze umuhungu mwamaze kwemerana ko mwitwa sheri shushu,
ntuca ugenda hariya kuri beach hariya ahantu hose basohokera mu bubare umusangane n'uwundi muntu bigaragara yuko yakurenze hakukurenga nawe uba uri hariya nawe rero kugira ubone by'ukuri mubane neza mukiri no mu rukundo wanza ukamushiramwo ubwoba bwa bwoba bwo bugutera kudakora kiriya urabona nk'uyu umuhungu afise inzu cyangwa haba hapanze utari mu rukundo ushobora kuhazana umukobwa wundi umwe canke babiri ku munsi canke bane mugumaze kwinjira urukundo bwa bwoba bwo gutinya wa wundi ko hava akubona canke no kwiyubahiriza bica biza kuko kare utararonka n'umwe mukundana bavyita kurondeza mu gihe warondeye warose nimba atari ingeso nimba atari uburyarya buguteye nta wundi mugambi wo kubandanya urondeza mugani uri hanati uri umuhungu muzima atari umusambanyi umukobwa umwe arakwiye kugira ngo urukundo rubeho neza umukobwa nawe bati nimba atari inzara ibifashe uwo mukobwa yo kugenda arahunahuna ary'uburago hariya ry'ubujare hariya kwa banaka ry'ubufiriti hariya gukemuza kibazo ikindi kibazo aba ari ubumaraya inzara umukobwa akundana n'abahungu barenga babiri canke batatu irya n'inzara si urukundo aba afise kuko ubwiwe nyene arabizi yuko vendefe ategerezwa kuzoba umugore w'umuntu umwe aho uburi wa wundi navuze wakiriye uhoraho iyo mukobwa akunda umuntu umwe aho ari umuntu yakiriwe bakwe n'ubuntu bw'Imana mutima mutagatifu aba murimwe mu kurya agenda ahereza urukundo uriya agenda arabanya muri arababigira mu ntumbero zibiri inzara uriya guruburago uriya ubucare uriya ubukoko kubera uvuga uti kariya gakoko kuriya muhungu sinogahusha reka ndakarya ni vya bindi bizotuma ubaho mu rugo utuntu ivyo barinda kuguhendesha mbe babirose gute kugira utere imbere hari ibibazo wibaza kubera iki nakafisi mbe yakoze iki jewe nokora ntoshobora gukora igihe cyose ubona uwo muntu aguhendesha igaragu canke iriyake ivyo akora ivyo akuramwo amafaranga we navyo woshobora raba ko utobikora hama ejo muhurire harya umwe yisororera undi yisororera ejo wubahiriza urukundo rwawe n'Imana izobigufashamwo bizotuma ucubaho neza mu rukundo no mu rugo rero iyo umwe yabitsemwo ubwoba uyundi bituma bwa bwoba bukuyobora bukagenka gushitsa ku ntego nziza ari naco gituma n'amasengero ahari kugira ngo atubikemwo ubwoba bw'uko bazoduhana burya bwuba rero bagusigurira mu rusengero ukuntu tuzosha ukuntu tuzogira ukuntu akuriye burya bwoba nibwo butuma tudacumura kuko yaba atabwoba batubitsemwo ukuntu ngo bizogenda ngo twarapfuye igihe c'iherezo hari ivyo twokora mugabo baramaze kuvuza ati reka tugire umugambi ubutumwa bwaje buva ngo mwijuru wo kububabikamwo ubwoba buriya bwoba rero hari hose icyo ukoze umutima uca ukwagiriza kubera iki hari ubwoba bukubitse n'indani rero mu rugo umugabo arabika ubwoba mu gore umugore nawe akabika ubwoba mu mugabo bigatuma babaho batinyana bubahana umwe akamenya ati ivyanje bigarukira je nagiye kubana n'umugabo nkamwubaha nawe akanyubahiriza kanatsinda umugabo arakunda umugore nawe afise itegeko ryo kubaha umugabo nta mugore akunda umugabo Bibiri ivuga yuko umugabo akunda umugore nawe yubahe umugabo nibaza ko ari uko kiba kimeze yego baravuga ngo ndamukunda muko iyo umugabo akuye mu rukundo bisa n'imodoka ikuvanywe mw'imoteri isigara ari kesingi ihawuzingi ibe kigenda
ico kimwe ni moteri yonyene itaco yokora ari yonyene yonyene. yotigitira ngaho umugabo yumva boyumva ni wa mugabo atagira umukunzi Murakoze Bwana Fukasi, turabashimiye kuri iki kiganiro muduhaye n'inyishu twashimye muduhayeko, murakoze cyane. natwe turabashimiye Murakoze. sawa